uno munsi tugira tuvugana amajambo y'Imana akomeye cyane avuga ati uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Mbwirira mugenzi wawe ati uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Haleluya. Hari umuntu afise umutwaro kanaka mu buzima, nakore ku muzu y'uwo bari kumwe ngaho. Mukore ku muzu, ntumukore ku mubiri, mukore ku muzu. Haleluya. Uraronse inyishu? Oya, nta nyishu abonye, nta nyishu waronse, ariko hari muzu itandukanye n'izo muzu wakozeko. Numara kuyikorako byose biraza guhinduka. Haleluya. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 8 ku murongo wa 43 tugeze kuri 48. Munyemerere no musi dusome imirongo myinshi. Undi muntu araza kudufatira mu Balewi 15 guhera kuri 19 kugeza kuri 33. Abalewi guhera ku 10 igice ca 15 guhera ku 19 kugeza kuri 33. Hama uwundi nawe acha dufatira ku guharura 15. Uwundi acha dufatira guharura 15 37 kugeza kuri 41. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 8 kuri 43 tugeze kuri 48. Umugore arwaye ubutinyanka yarabimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose kubavuzi, adutangamwe ingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma akora ku buyonga bw'impuzu yiwe, ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yesu aramubaza ati ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura ati rega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikubanda. Yesu aramubwira ati hari unkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye aza ahinda gashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icyatumye amukorako, nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Amen. Sinzi ko ari wabonye mu Balewi 15 ku 19. Kandi zina mukobwa niyaje mu mihango yiwe azamare iminsi 7 mu miziro yiwe. Uzomukorako wese azoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Ikintu cyose azoryamako akiri mu miziro yiwe kizoba gihumanye. Nico azokwicarako cyose kizoba gihumanye. Kandi umuntu wese azokora ku buriri bwiwe azomesure impuzu ziwe, yiyuhagire, akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uzokora ku kintu na kimwe yicayeko azomesure impuzu ziwe, yiyuhagire, akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Uhereye ku buriri bwiwe canke ku kintu cyose yicayeko uzogikora ko azoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi nihagira umugabo aryamana nawe imiziro yiwe ikamwanduza, uwo mugabo azoba ahumanye kumara iminsi 7. Uburiri bwose azoryamako buzoba buhumanye. Umukobwa cyangwa umugore niyamara iminsi myinshi ari mu mihango yiwe mu gihe kitari cyo, canke niyarenza iminsi yiwe iminsi yose azomara mu miziro, azabe nk'uko yahora ari mu miziro yiwe, azoba ahumanye. Uburiri bwose azoryamako mu minsi yose yo guhumana kwiwe buze ubere nk'ubwo
yaryamye ko mu minsi y'imiziro yiwe. N'ikintu cyose azokwicarako kizoba gihumanye nk'icyari gisanzwe gihumanye n'iyari mu miziro. Ukoze kuri ivyo wese azoba ahumanye, azamesure impuzu ziwe yiyuhagire akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Ariko niyaramuka ageze guhumanurwa, ubwo buhumane bwamuvuyemwo azaharure iminsi ndwi, hanyuma abone guhumanuka. Ku munsi ugira 8 yijanire intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2, abishira umuherezi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo muherezi abitange kw'ibimazi, kimwe cyose gutangirwa ivyaha, ikindi cyo koswa, nuko muherezi amuhongerere imbere yanje. Amen, amen. Yesu ashimwe. Umuntu yicaranye n'umudamu cyangwa umukobwa amundamukiriza amubwira ati wowe udakunda Yesu wowe ugowe sana. Mubwira ati naho Yesu yabakuye wowe udakunda Yesu yoba ari problem. Guharura 15 37 kugeza kuri 41. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli batere ubuyonga ku mitwe y'impuzu zabo, baze bama bagenza batyo ukurunganywe rwabo ruzogenda rukurikirana. Kandi ku buyonga bwo mu mitwe yose baze batereke kwa inyuzi kisufe. Ubwo buyonga uko mubukubise ko ijisho, muzokwama mwibuka ibyagezo byanje byose je Uhoraho muvyitondere, kugira ngo mwoye gukurikira ivyo imitima yanyu n'amaso yanyu byifuza, ivyo mwakunda guhurumbira bikahindura ibimaka. Ariko ngo mwibuke ibyagizwe byanje byose muvyitondere, mumbere abera jewe Imana yanyu. Nduhoraho Imana yanyu nabakuye mu gihugu ca Egiputa, gombe Imana yanyu ni jewe Uhoraho Imana yanyu. Amen, amen. Na mikono kwa Yesu, amen. Haleluya. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Amen. Urashaka uri mu ngorane imaze imyaka 3, uko igenda iteba niko inyishu nayo igenda iremera. Amen. Tuvuga amakuru y'uyu mudamu yaramaze imyaka 12 agwaye ingwara y'ubutinyanka. Byari bigoye kandi byari bibabaje ku bantu b'abadamu, barabizi, je ntavyo nzi cyane, ariko kandi byari byamaze no kumumarira amafaranga yose. Aho yarahejeje yumvire yaraja ku baganga ngo bamumazishije ingemu. Uzi ingemu nta nubwo ari amahera yo kuriha, nuvuga kuba warishe ayo kwa muganga ugasurigashira ko n'ingemu kugira ngo akuvure neza. Mugabo ntabwo byigeze bigira ico bimumariye, yararushe arababara. Kumure bye byatanguye umwaka umwe, kumure bye byamaze kwanza iminsi 3, yibaza ngo ni simple, ni bisanzwe. Umunsi ugira kanura jamwo atangura kubona umenga ni bisanzwe. Umunsi ugira 5, 6, 7, indwi, ukwezi kose, amezi 2, atangiye kurira. Umwaka atangiye kurondera abaganga. Umwaka ugira 2, 3 kugeza utwiyo twose turahera. Sasa yumvire problem yari afise cyangwa ingorane yari afise si amahera yonyene. Iyumvire nk'ahantu twasomye mu Balewi 15 guhera ku murongo wa 19, ingene umuntu ari mu ngorane nk'izo, ingene yabahumanye. Niyanagire n'umuntu yicara ku gitanda yicayeko, niyanagire n'umuntu akora ku gitanda yakozeko, kuko nagikora ko atagenda kwihumanura. Kandi na wa muntu avuye muri ivyo bihe abivuyemo nyuma byamaze iminsi 3 ntarinda kuba yagwaye, ategereza kugenda atwaye umuherezi inuma n'inuzenya. Bwana tusaidie sana. Byari bigoye ico gihe wahumanutse. Muri ako kanya uhumanutse ategereza kugenda utwaye ikintu cyo gushimira Imana ko yaguhariye ibyaha. Sinzi ko mavyumvise neza. Kuba warugwaye uko kigaharugwa nk'icaha.
iminsi 3-4. Rero uyo mumama amaze imyaka 12 ari mu ngorane, nta wamwegera, nta wamukorako, nta wamuvugisha kugira ngo nava humana nkawe. Kumva uburemerezi bw'ingorane, uburebure bw'ingorane yiwe buriko bugenda buremera ukuntu ku nyishu yiwe. Ingorane ikamara umwaka ukibaza ati ndapfuye karabaye, nturapfa. Ni nyishu yawe iri kuyakogwa neza. Buriya ugiye gukoresha agasonga bugari, n'ugiye gukoresha ifoteyi ntibazihereza rimwe. Ukoze agasonga bugari gahera mu minota 20, mbwa ifoteyi ashaka kumara iminsi. Ugiye gukoresha ikinga, n'ugiye gukoresha imodoka niziherera umwanya umwe. Nukuvuga ko Imana iriko irakubikira ndogo ndogo, buke ku mwanya utazigo, gasanga ikinyishu cawe kije kiremereye ukuntu abantu bose bagatangara. Abantu bari bamaze kumuhunga. Mugabo rero Yesu ari kumwe n'abantu, yagiraje gukiza umwana wa Yairo, akivugana n'abantu na ba Petero bose niho bari. Wa mugore aza yishishitira, aza afise ubwoba, atanashaka kwegera umuntu, kuko n'abantu bari bamuzi, kuko nubwo yari gukora ku muntu wari we wese, yari kuvuga turamumanije, bari no kumukubita cyangwa bakamutera amabuye. Uzi ko Abisirayeli bari bakaze cyane mu bintu byo guterana amabuye, nuko bari bafise menshi. Umuntu umwe yavuze ngo mu Buyapani kubera electronique igeze, technology igeze kure gose, ati umusuma yivye ntibakimutera amabuye, ati ntayo baronka, ati bamutera amatelefone, ama microphone, ama ordinateur. Abisirayeli ayo matelefone ntiyari bwabeho, bagutera amabuye. Yaratinye kwegera uwari wose kugira ngo ntabarongera inkorana, ariko yegera umuntu adasanzwe, afise ikanzu nk'izabandi zitewe kubuyonga. Twasomye ngaha mu guharura 15 ko Mose Imana yamubwiye ko bategeza kwama batera ubuyonga ku muzu zabo, ku makanzu yabo, kugira ngo bazore bibuka ivyagezwe vy'Imana. Yesu nawe kuko yari mu Bwisirayeli, yavyawe n'Umwisirayeli kazi, yategeza kurikiza aya mategeko y'Abisirayeli, akambera kanzu iri kubuyonga hasi. Wa mugore yaguma yitegereza ubuyonga bwa Yesu, ntigeze yitegereza, ndibaza ko atitegereje ikanzu sana. Ariko abandi bari bamwegereye Yesu, mugotana kimwe bahavuye bamuronkana, kuko kumbure bamwe baguma bamukora, urabona yari kanzu ndende, bamukora ko ati ikanzu ayina mushono wana, kandi sindabona imesa. Ibyo nibyo birigwamo abakristo ubu niko bameze. Ngo yavugije gitari nabi, ujye ntiyari gusimba kuriya, uya bazanye intuzenya, oya bagize, ukaguma muri ivyo uzotaha uko waje. Ariko hari umuntu yaje afise objective yo gukira. Ejo nari mfise igikorane, turavuga ubutumwa, maze ndumva nemeje ko harabakize. Umupapa umwe yari yaje izosi ritabuja, duhejeje gusenga yarasimbaguritse agira izosi ku buryo byandenze uko niyumvira. Haleluya. Yaraje afise intumbero yo gukira. Nimba waje ufise intumbero yo gukira, urakira. Nimba waje ufise intumbero yo kuronka inyishu yawe, urayironka. Nimba waje ufise intumbero yo kuronka yanzu yawe, urayironka. Nimba waje ufise intumbero yo kuronka ya visa yawe, urayironka. Mugabo waje kumara ibwirizwa gusa ati ni dimanche ntibambone ko niriwe muhira reka nje gusenga, utaha uko. Ba Petero ndamukunda cyane, yari umuntu akunda kubaza utubazo twinshi cyane. Iyo bamugira umwigisha yari guhava atangura kuzarabaza imbere yo kwigisha.
yitegereza Yesu n'abandi bose baguma bitegereza Yesu. Mugabo wa mu mama ndibaza aciye musi y'amaguru ya babandi ndogo yabakoze ko. Urazi abantu bari bagundanye bamugunze Yesu cyane, ariko yagenda bakora ko kuko mu kwinjira kugira ngo ashikire Yesu yarabakora ku mubiri, warakora ko amaboko akakora ko. Mugabo ntiyigeze ahinduka, nta cyahindutse mu buzima bwiwe. Wakoze ku ikanzu y'umuntu mari mwicaranye cyangwa ipantaro cyangwa ishati, nta cyahindutse. Ariko ndaza kubwira uza gukora ko biraza guhinduka. Haleluya. Yesu rero ariko arigisha, no problem, aza yumva inkomezi zimuvuyeko. Kubera wa mudamu yarabandanije arinjiza ukuboko, arakwinjiza gose ashikana ku buyonga, arakorako. Kandi yakoze ko mu kwizera, amaze gukora ko yumva ya maraso arakamye kuva uwo mwanya. Acha yumva ko akoze ko udasanzwe, kandi yamukoze ko n'ivyizigiro no kwizera bitandukanye n'abandi bose bari bamukoze ko. Umupapa umwe yari umukuru w'isinagogi, nawe nyene niho yarari, yaguma yitembagaza imbere ya Yesu ati umwana wanje aragwaye, ararembye. Yesu akaguma yigishiriza, akavuga, Yesu agasigura, nawe Yesu yarazi kubushusha neza, agasigura. Wa mugabo mukuru w'isinagogi Yayiro akaguma yiga, kugeza abantu baza kumubwira ati reka kugora umwigisha, umukobwa warapfuye. Bwana sede sana. Ivyo sivyo naramutse mvuga, mugabo munyuma nawe nyene yahavuye azura umwana wiwe. Ariko rero yaguma yikumbagaza, kumuri yamenya ko kasokre, ariko areka kwikumbagaza akamukora ku buyonga. Haleluya. Haleluya. Wa mudamu agenda buke buke akora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu, bica birahinduka. Nukora ko bihava bihinduka, kandi mu guhinduka ntibifata umwaka. Yagwaye imyaka 12, ariko mu gukira ntibyafashe umunota wose. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nacho bitwaye upanze imyaka 12, duharure ku 12 nubwo yo biri imyaka 5. Mugabo tuyishire ku 12 niho mwisho. Nishobora kwemera ko 12 rengana. Kandi nikitogutangaza, uzi icyo Yesu yakoze, yagiye gukiza uwo mwana wa Yayiro, yari umukobwa afise imyaka 12. Yari umwana afise imyaka 12. Imyaka 12 yawe irangiriye ngaha uno musi. Ikiringo wamaze uri mu kibazo cyawe, duze yawe ni leo. Duze yawe n'uno musi, ndugu yangu. Mbwiriwe muri kumati duze yawe n'uno musi. Aho bakaba yobegwa mu ishure, duze yawe n'uno musi. Aho bakakubenge. Umwe yambwiye mu gatondo ati jewe ndaresho. Ati mugabo undeheje wese, tumara gupanga programme ya mariage, n'uwo musi wa nyuma tusubira kubonana. Acha yigira. Ariko uno musi niyo duze yawe. Uzi kwa mudandaza abandi bunguka, mugabo wowe ugahomba. Uno musi nukore ku buyonga bwa Yesu birahera. Aho byakabereye ni kera, uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Hari abantu bazi gutwenga, abagutwenze bazoganda kuganda sinzi, bazochaguma. Haleluya. Kuko baje biteze kugutwenga, bace batangara, bice bifatana kugutwenga no gutangara chaguma. Haleluya. Uzi umuntu yaraje kugutwenga ko yakubenze, akaca sanga imiduga iri kuvuga pimpi 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 pimpi.
uzi umuntu yaraje kugutwenga kutaronsa akazi akaza asanga umuduga w'akazi Pajero cyangwa Prado cyangwa nije kugutora bapfukama ati nyakubahwa deje injira mu muntu warazi ko aza kugutwenga yaronsa akazi k'ubushoferi ko gutwara umukenguza amateka cyangwa umushinga amateka cyangwa umushikiranganje akaba aziti naronsa akazi gakomeye ninava kuzana wa mushikiranganje cyangwa wa mukenguza amateka cyangwa ati ndanca kwa ntuzenya niwende ati ncanca kwa nakama ndamutwenge kubona je naronsa akazi we atarakaronka agasanga kumbaje kurerura wewe. Haleluya. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Naco bitwaye icyo bakubwiye cyose, naco bitwaye ukumeze kose, naco bitwaye amashure wize nayo utize, naco bitwaye abaganga bakuvuye n'abatakuvuye. Uno munsi n'umunsi wo gukora ku buyonga bwa Yesu, kandi ibyawe ni ngombwa bihinduke. Uko byakagiye biteba kizima kutapfuye nuko byari ko biratengeneza bikora neza inyishu yawe. Undi yaririmbye ngo najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia ya maisha yangu. Najua Bwana, najua Yesu anatengeneza. Haleluya. Uzi bariko baratengeneza cyangwa akayira cyangwa akayira kaba yabaye ntigateba. Mugabo murabona ko babinde n'igiserege ngaho twabuze naho duca. Birateba, bariko barakora ibintu byiza. Ibintu byiza buriya birateba. Bongo kweli. Ibintu byiza birateba. Rindira bishe. Kubera ko ugomba kujya ibiharage bidahiye. Kubera ko ugomba kujya inyama idahiye umukwegano wikubita ku bibambazi. Rindira gashe neza. Kaca karyoha neza. Kuko inyishu yawe irahari, iriko iratengenezwa, iriko irakogwa neza n'abahinga babimogoreye bo mu ijuru. Duze yawe n'uno munsi kandi bose baraza kubimenya. Uzi urazi Mordecai yikorera akazi k'izamu. Abashefu de quartier bamucako urazi ko batinjira ibwami bobo bari bato cyane nabanyumba 10 bamucako bamuna ari umuzamu gawo n'amadokimo bakagenda bagara abantu uzenya abandi bagenda babaruta ubutegetsi gato gato babandi bibihangange nibo binjira kandi bakagara gose bamureka bakamusanga Mordecai yiberengaho n'urukoti cyangwa n'urureta cyangwa n'ikinazi. Mugabo hari umunsi yinji yasanzwe ameze nk'abandi ariko yasohotse atameze nk'abandi. Haleluya. Yasohotse ari ku ifarasi y'umwami agenda avugirwa n'umuntu akomeye cyane mu gihugu avuga ati umwami agomba kugirira neza uko niko azokwama mugirira. Mordecai nawe yagaye ati wambonye. Abari bamuzi nk'umuzamu bagatangara bibaza ngo niwe mwami. Bakavuga ni Mordecai. Bose bazobibona. Bazoba kwitiranya. Wenda hari abantu batangiye kubaza ati mwami ati oya ni Mordecai. Haleluya. Bazoba bakwitiranya na ntuzenya. Ariko uzobabwiye ati oya je nitwa. Haleluya. Kuko inyishu yawe yabonetse. Bivana no kwizera kwawe. Buriya Yesu ntabwo yakijije abantu bose. Kandi abo yakijije bose yabwiye ati kwizera kwawe kuragukijije. Uje kwa Yesu ugeza uzokwamugeza kugeza ku munsi wa nyuma. Mugabo uje kwa Yesu korako kubuyonga bwiwe uraronka inyishu yawe.
abadamu bari bagowe ndugu yangu kumwe kubi. Iyo Yesu ataza iyumvire cyo wiyumvira muri ibi bingene byari kugenda ku kazi ni wari kugenda ku rusengero ni wakwicarana n'abandi byari bimubabaje byari bimumereye nabi ariko yaramukoze ko Yesu birakunda. Ngomba ko dusenga uno mwanya ndagomba gukora umubwire Yesu ati ndagukoze ko ndagomba ko yanuze nyikauka kuko maraso yaciye akama ubwo nyene ndagomba ko kwaguka ko gupanga byuma bikama ndagomba ko ravya sindabizi sizi kibazo ufise uko kimeze kose umubwire Yesu ati ngomba kuno munsi bikauka ejo nkazobibona nzovyereka. Yesu ashimwe ukadesida. Imana rero sasa irakunda abantu bafata ingingo. Haleluya. Uziba Meshaki Abdenego n'abantu uzenya barafashe ingingo. Uziba Daniel urafata ingingo para ko umuntu hoba ufata ingingo ati ndakubwiye wa muzenya nambari ubukene nambari biki nambari ubibwire nkuko umenga uri kuvugana navyo. Haleluya. Nabashingiye nahe kijyagena nagize accident ndagira igikomere murazi ngene natambuka byanka. Uwo musi Imana iduha ijambo twari tukiri ku mashuri. Imana imbwira ati igisha babwire ingorane zabo nkuko babwira umuntu. Kumwe Yesu yabwiye wa musukona ati ni wume awubwira nkuko ari kwabwira umuntu. Maze tugo turasenga sinzi ngene nibutse ni je iki kironda sino kibwira cume. Ikironda cyamaze ibiye cyamaze kuba nka kironda ndugu. Acha we kutamenya gasokre ko kubwira ukakibwira nkukabwira mikrofone ati we sindagukeneye ngava ngaha genda hajya mikrofone kacivyumva ati patron shasema narakibwiye kironda uwo munsi nyene cyarumye kugeza uno munsi. Naye narashize ku imiti yose no kuri hospital militaire uzi ko aribo bazi ibintu by'ibironda kubera arabasoda bakomerekane barashize ku imiti yabo bigiye yose irananigwa kugeza aho nibaza ntibazova bakatukuguru shetani atakwame ni resiri ntakwa na ubiri niko kamuguru haiwezekana. Ariko uwo munsi nyene muravyibuka ikironda tace cyuma ubwo nyene ataco kirinze gusaba nawe ibwiriye ngorane uti atacurinze gusaba ubu nyene ndagomba ko. Haleluya. Urashoboye mwami urahambaye ugira neza bukira bugaca bukira. Ndagushimiye kubw'abana bawe turi hano. Urazi umuntu wese afise ingorane, urazi umuntu wese afise ikibazo, urazi umuntu wese afise icyamugoye, urazi umuntu wese byananiranye mu buzima, urazi umuntu wese afise icyase ko kigenda cyangwa cyavanse imbere. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndahagaritse ubushobozi bwose bw'imiyaga mibi mu buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu ndahagaritse imikoshi. Mu izina rya Yesu ndahagaritse ubukene. Mu izina rya Yesu ndahagaritse kugorwa. Mu izina rya Yesu ibyo byose byananiranye ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwawe bugaragare, imbaraga zawe zigaragare, bimenyekane kuri Imana ishoboye, bimenyekane kuri Imana ihambaye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu reka ububasha bwawe bugaragare. Reka uno munsi w'umunsi w'icumi mwaka w'12 wo kurongera kwinyisha kw'abana bawe reka bakore ku biyoma bw'ikanzu yawe. Reka turakoze Yesu kugira ngo tubere inyishu. Ndizeye ko wumvise amasengesho yacu. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Yesu abahezagire cyane. Icyo utari bwagire tangura kukigira. Nimba utahora ujya kumbura kanyama uno munsi saa 6 ukajye. Nimba byari byaranse kuronka akazi hirya ejo lendi genda udepose. Haleluya. Nimba bari barakubwiye ati tuzoguhamagara bakanga guhamagara cugende babwira ati ndaje rero mwaratevye kumpamagara. Nimba bari warareheje barakwanka subirayo biraza gukunda. Nimba wari ugwaye subira kwa muganga upime wakize.
nimba hari ikintu utagira wumva ko gishoboka uca ushira ukuboko hejuru tukaguha umwanya ugashinga intahe. Icyubahiro kibi cy'Imana isumba byose.